listening to Black FM 94.9. Black FM 94.9. Niawe Nianje. Niawe Nianj. www.blackmedia.com. Bakunzi ba Radio Black FM ndongeye kubaha mwaramutse ndongeye kubaha ikaze mu kiganiro Good Morning ndebutse yuko tugeze muri wa mwanya mwiza w'intahe yanje nkuko bisanzwe muri no mwanya w'intahe tubahaza ntahe zanyu zantahe muramudushikiriza maze natwe tukazishikiriza aba ambassadeur cyangwa se abantu bose bari kwakurikirana Radio Black FM kugira dushobore kubahindurira ubuzima. Uno munsi dushikiriza intahe ya Fides aho yapfakaye akiri muto umunwa no wanje ariko amajambo na ya Fides. Jewe Fides n'umukenyezi nari nubatse ariko ubu unye narafakaye nubwo nasubiye kuba kubugira kandi mugabo nguma nitwa umufakazi. Mushobora kwibaza impamvu nguma nita umufakazi kandi narasubiye nkaronka uwunshira mu rugo ngenda babwire uko inkuru yose yagenze. Jewe Fides nagize gutya anye mbona Imana ihamagaye umushinga ntaye wanje aho nari mfise imyaka 28 gusa aho yamuhamagara maze aho twari dufistaniye abana babiri. Nagize gutya numva umuntu akoze ku telefone ambaza ngo uri mu biki maze nanje ndamubwira ngo ndi mibarabara ndikonja ku kazi. Arahindukira arambarira ngo kata usubire muhira ico ndakubwira birihuta. Maze gushika muhira nahasanze amarira ndasanga umuborogo nibaza icabaye biransiga. Ariko koko ubwo niho nari mpejeje gupfakara abandi bose bari babimenye ariko jewe Fidesia ntavyo narinzi. Nyishika muhira ikintu ca mbere mbonye ayo maborogo umutima warasimvye ndikanga mvuga ati habaye iki maze baranyicarika bambwira ukuri kw'ibintu bambwira yuko mpejeje gupfakara umugabo wanje yagize accident. Narababaye nicwa n'intuntu nicwa n'agahinda numva ingene ngiye kubaho ntamufise na cyane cyane yuko umushinga ntaye wanje yari yansezeye mu gitondo ambwira ngo mukenyezi wanje turasubira. Nimvira imyaka mfise nimvira abana nsigiye ari babiri ati mbega ngiye kubaho gute ngiye kubaho wande ngiye kubigenza gute mbega abana ndabaraba mu maso ndababwira ati mwabuze so. Muri uwo mwanya abana ntibari muhira bari bamaze kuja kwishure kuko n'abana babiri bamahasa. Naracitse intege nabuze uko ndira burya mwomenya burya anyu umuntu arira biba bikigendeka narabuze amosozi narondeye amosozi ndayabura haba amaborogo gusa. Haheze amezi 5 niho nagiye kumenya neza na neza ati bya bintu n'ukuri koko nabaye umupfakazi koko napfakaye koko nta kundi ndibugire nkwiye kwiyakira. Nubabwire yuko umushinga nawe wanje yari vyose kuri jewe umushinga nawe wanje yari wa wundi amenya urugo umushinga nawe wanje yari wa wundi ambwira ngo agashahara kawe ntukoreko nije menye ivy'urugo umushinga nawe wanje yari wa mushinga nahe atana gatotsi uwo mutorako umushinga nawe wanje imyaka twe tubanye ntihari bwaramvura ukuboko ngo nkubitse umushinga nawe wanje yamba hafi mu buryo bwose umushinga nawe wanje yanyitsaho akitaho abana akitaho umuryango wanje akitaho vyose. Ariko aho namubwiye ati nagasaga ntituzosubira. Naricaye kwa kuntu namenyereye guteteshwa kwa kuntu namenyereye kwitabwaho ntangura kumva koko yuko ndi muri manke ntangura kumva narabuze koko ntangura kumva ndi jenyene maze nigira inama yuko nkwiye kurondera umuntu yosubirira umushinga ntaye wanje maze akamba hafi akantetesha akampa byose akambera umugabo koko.
ariko sinarinzi yuko ngiye kwita mu kinogo. Jewe Fidesia haheze imyaka 3 gusa mfakaye, nararondeye umushinga ntahe kuko abandondera bari benshi, murumva yuko napfakaye nkiri muto. Abandondera bari benshi, nararondeye ku mpande zose. Abandondera bakanyizeza ibitangaza, bakanyizeza yuko bashobora gusubirira umushinga ntahe wanje, bakanyizeza yuko bashobora kwitaho jewe, bakitaho n'abana banje. Ariko siko vyagenze. Naramwemereye Eric, ndamwemerera turabana, ndamwemerera ndijira mu rukundo, ndamwemerera vyose, nemera kumuha ikibanza c'umugabo wanje. Ariko tumaze kubana, tumaze gushika mu rugo aho tubana n'abana banje babiri, nabonye yuko ubuzima bugiye kumpindukirirako, ahubwo nari gufuma nitwa umupfakazi hako nitwa uwasubiye kurongorwa. Kuko ndababwije ukuri, Eric ntiyantwaye gusa ngo ncure, haba namba twagize mariage biraca mu muco mbere aranankwa. Mugabo ntimugire ngo yarankoye, yankoye jewe jenyene, mugabo ntiyakoye abana banje, nuno munsi arabinyibutsa. Eric twabana mpa vyose, Eric twabana nyitaho, Eric twabana koko mvuga yuko agiye gusubirira umushinga ntahe wanje, mugabo haheze umwanya mutonya mu kiringo c'amezi 4 gusa yarampinduriye, aranyereka uwari we. Eric ntiyaragitangarasyo, Eric ntiyarakimba hafi, Eric yataha ijoro. Eric umutsima ari kumukuncamwo, maze ndamwicarika ndamubaza ati, mbe Eric koko ntuzi yuko ndi umugore wawe, ntuzi yuko utegerezwa gusigarasyo, ntuzi yuko mu rugo dukenera ibi nibi, ntuzi yuko abana bakeneye kuja ku ishure? Yambwiye ngo abo bana bajane kwa se, jewe sindi se wabo. Nishwe n'inunu n'agahinda, nibuka umugabo wanje ivyo yankorera vyose, nibuka ingene yanyitaho akanyitaho n'abana, nibuka vyose, nibuka mbere yuko ico canatumye nje kurongorwa ubugira kandi kugira nshobore gusubirana ya titre y'ubugore, nshobore kuronka umugabo mu rugo anyitaho akitaho n'abana banje. Mugasiko vyagenze. Ubu nobabwiza ukuri yuko Eric yarigwa mu nzu. Eric ava mu kabare saa 8 z'ijoro nkamugururira, maze agaca yirirwa mu nzu yicaye aryamye, akavyuka agafungura. Nije ndiha umukozi, nije ndiha inzu, nije ndiha vyose. Ni kuvuga sinshobora kumukura mu rugo kuko twubatse biciye mu mategeko. Mugabo kimwe gusa ndiko ndaraba ndabishira mu nama y'umuryango, nubu nikirakemuka kuko numva ndi jenyene. Mbere numva mfise umuzigo wo kurera abana 3. Ubwa mbere narira abana 2 ndi jenyene, mugabo hagiyemo na Eric, ni kuvuga ndera abana 3 kuko nawe nyene yaciye aja kuba mwana mu bandi. Iyi naye yanje mushobora kwibaza igituma nshobora kuba ndayishikirije kandi itaratora umuti. Haba namba ndaremerewe, ndarushe, numva yuko iyo nza kugira umuntu ankebura hakiri kare, nukuri nari kwigumira jeje nyene ndi umupfakazi nkarera abana banje. Rero nagire mpanure abadamu bose, nubwo wobona ukiri muto wumva yuko hoja kurongorwa ukarondera uwo gufasha nk'umushinga ntahe, banza uvyigeko, banza wiyumvire rimwe kabiri, uvuga ati mbega urugo ngiye kujamwo koko, mbega ruzunzanira ico ndarushakako, mbe hamwe no guma ndi jenyene burya nta karusho noronka gusumba. Ivyo vyose ubanze wicare uvyiyumvire, maze ubone gufata ingingo y'ubuzima bwawe. Urakoze. Yari ntahe yiwanje Fides.